muri hose. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri interinete ni kuri wa3 akadomo radio yacu VOA akadomo com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. Abaturiye umupaka uhuza u Rwanda na Uganda barashima uruzinduko umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni aherutse kugirira mu Rwanda, ariko bagasaba ko bikurikirwa no gufungura umupaka umaze igihe ufunze. Uruzinduko twarwakiriye neza, rusa rwose nk'igihe imvura igwa hashize igihe cy'izuba kirekire, noneho tukaba tubona family ya perezida wacu itangiye kwegera Perezida Kagame. Uwo ni Abel Bizimana uyobora akarere ka Kisoro muri Uganda. Ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyepolitike Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Inkongi y'umuriro yadutse mu nzu y'urubyiniro muri Kameruni yahitanye abantu 17. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roch Marc Christian Kabore wari ku butegetsi kuva mu mwaka 2015 hafungiye mu kigo cya gisirikare. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roch Marc Christian Kabore wari ku butegetsi kuva mu mwaka 2015 afungiye mu kigo cya gisirikare kiri mu murwa mukuru wa Gadugu. Iyi nkuru muragezwaho na Fidel Niyongabo. Abajejwe umutekano n'umutegetsi aserukira ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO nibo batangaje iyo nkuru no munsi kwa mbere. Ni nyuma yuko habaye kurasana gukomeye hafi y'ingoro yiwe ku munsi w'Imana mw'ijoro ku mugwa mukuru wa Gadugu. Ivyerekeye aho Perezida Kabore yoba ari hamwe n'uko yoba amerewe muri iki gihe n'ivyari bizwi mu gitondo cy'uno munsi kwa mbere. Ni mu gihe amakuru atandukanye yatangajwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo. Imodoka zitari nke z'umukuru w'igihugu ziri hafi y'ingoro yiwe zari zuzuye ibitoboro vy'insoro, imwe muri zo yuzuye amaraso. Ababa mu gice kirimo ingoro ya Perezida Kabore batangaza ko bumvise amasasi akomeye yasana mu ijoro rya shiri no munsi kwa mbere. Abasirikare bagumutse basaba gufashwa kurushiriza mu rugamba rwabo ko kurwanya intagondwa z'abayisilamu. Leta irahakana ko igisirikare cyafashe ubutegetsi. Ambasade y'Ubufaransa mu butumwa yashize ku rubuga Twitter, Perezida Roch Kabore yatangaje ko igihugu ciwe kiri mu bihe bitoroshe, amenyesha ko bategerezwa kubungabunga demokrasi muri iki gihe. Atumira abafashe ibigwanisho kubishyira hasi ku nyungu z'igihugu. Tangaza ko bategerezwa gutorera inyishu ivyo badahuriyeko biciye mu biganiro n'ukumvirizanya. Tuve muri Burkina Faso tujya muri Kameruni aho inkongi y'umuriro yadutse mu nzu y'urubyiniro yahitanye abantu 17. Oriane Itangishaka akomeza inkuru. Iryo sanganya ribaye mu gihe ico gihugu cakiriye abantu ibihumbi n'ibihumbi, muri bo hakaba harimwo abakinyi b'umupira w'amaguru, abarorezi n'abategetsi bava mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afrika. Bariko bakurikirana ihiganwa ry'igikombe mu rukino rw'umupira w'amaguru hagati y'ibihugu vya Afrika. Ntibiramenyekana icatumye uwo muriro waduka muri iyo nyubakwa yitwa Lives Night Club ya Uba mu kigwati ca Bastos ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Abakozi baho bari bavuze ko uwo muriro watewe n'insinga z'umuyagankuba. Yamara urwandiko rwashizwe ahabona na leta ejo ku munsi wa Mungu ruvuga ko watewe n'ibikoresho vyo kwinezereza vyaka umuriro, feu d'artifice mu gifaransa, vyakirijwe ku isonga ry'iyo nyubakwa bica bidomeka ahantu hari umwuka wa gaze zikoreshwa mu guteka imfungurwa zibikwa. Umuvugizi wa leta avuga ko ivyo bikoresho vyaka umuriro vyama bikoreshwa mu bibanza vyo kwinezereza kandi ko ari navyo vyaturiye iyo nyubakwa bikanatuma haturagurikiramwo ibintu. Uwo muvugizi avuga ko bakiriko baragerageza kumenya abaguye muri iryo sanganya kimwe n'abahakomerekeye ibihugu baturukamwo.
avuga kandi ko abantu 8 batwawe ku bitaro vy'i Yaounde ariko umwe muri bo ahava aracikana. Abandi ndwi bariyo kuva ejo kuwa Mungu kandi amagara yabo arageramiwe. Mu itangazo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Paul Biya yasavye abantu gutekana, yongera yizeza abakinyi n'abarorezi babo umutekano ukwiye. Nyuma ya Kameruni turajya muri Senegali aho ishyaka riri ku butegetsi ryatsinzwe mu matora y'ibanze mu mijyi ikomeye ya Dakar na Ziguinchor. Fidel Niyongabo arabaha inkuru. Amatora yo mu bisagara no mu ntara yabaye ku munsi w'Imana muri Senegal, yabaye mu gihe hari impungenge zitera ziyongera ku bijanye n'uko Sall azorondera kongereza ikiringo ciwe ku butegetsi nyuma y'uko arangije ibiringo bibiri. Amatora abonwa nk'igipimo c'amatora y'abashingamateka azoba mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2024. Ni igipimo ku kugene Perezida Macky Sall ashigikiwe n'abanyagihugu. Perezida Macky Sall afise imyaka 60 muri iki gihe yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2012. Yaratsinze amatora y'ikiringo kigira kabiri mu mwaka wa 2019. Ndacaravuga niba azokwitoza canke atazokwitoza mu kiringo kigira ca gatatu hisunzwe referendum ku ibwirizwa shingiro yabaye mu mwaka wa 2016 ashobora gukoresha kugira asubire kwitoza. Uburyo nk'ubwo bwarakoreshejwe na perezida yakuwe ku butegetsi muri Guinea Alpha Condé hamwe n'uwa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara kugira basubire kwitoza, kandi naho habaye imyiyerekano yo kuvyiyamiriza yihaye inkumbi muri ivyo bihugu vyombi. Tujye noneho muri Sudani y'Epfo aho abaturage benshi bo mu bwoko bw'abadinka baraye bishwe n'umutwe w'abantu bitwaje intwaro. Oriane Itangishaka arabaha ibindi kuri iyi nkuru. Umuyobozi w'akarere ka Bor Yot Aliye yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko abandi bantu 200 bakomerekeye muri ico gitero cabaye mu ijoro ryakeye. Vyagizwe mu kigwati citwa Baidit aho amazu atari make yaturigwa. Uyo muyobozi avuga ko abantu 28 bishwe barashwe, abana 3 baratwagwa n'amazi igihe bariko baragerageza guhunga. Avuga kandi ko abakoze ico gitero bagiye bivye ibitungwa amajana n'amajana. 2 muri abo bagwanyi barahasize ubuzima. Buramatari mfata kibanza wa Jongli Tuong Majok aranegura ico gitero, agasaba ashimitse ko leta ya Sudani y'Epfo ikora ibishobotse byose kugira ivyo bitero biteye isoni bibandanya kugirwa ku banyagihugu bihagarikwe. Impamvu z'ubwo bwicanyi bushasha ntiziramenyekana gushika ubu, ariko ubusumwa bw'ibitungwa bwama bwatumye abagwanyi n'abanyagihugu batana mu mitwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS ryirengagije ubusabe bwa Ethiopia bwo gukora iperereza ku muyobozi w'iryo shami Adhanom Ghebreyesus. Ethiopia ishinja gukorana n'abarwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigray. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ishirahamwe OMS ryatangaje no musi kwa mbere ko atanga ingingo rizofata ku vyasabwe n'ico gihugu. Umukuru w'urwego nshingwabikorwa w'ishirahamwe OMS Patrick Amoth yabitangaje mu nama y'urwo rwego i Geneve mu Buswisi, aho mu Buswisi hariko habera inama iriko yihweza ikiringo kigira kabiri c'umuyobozi w'iryo shirahamwe Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros umunya Ethiopia mu ntango z'ukwezi yatangaje ko abategetsi ba leta ya Ethiopia baranse ko imfashanyo igenewe intara komokamwe ya Tigray ihashika. Amoth yatangaje ko ivyasabwe na leta ya Ethiopia ari kibazo kitoroshe na gato gifise ingaruka za politike kandi ko kirengeye ivy'ishirahamwe ayoboye rijejwe. Abona ko coshirwa ku ruhande. Anumwe mu banywanyi 34 bagize urwego nshingwabikorwa rwa OMS yahakanye ivyo Amoth yatangaje. Ku itariki 14 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia bwaragirije umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ko kwiragiza amakuru y'ibinyoma ku ngwano ibera mu buraruko bw'igihugu. Bavuga ko ivyo yatangaje bigeramira icizere abantu bafitiye OMS hamwe n'ubwigenge bwayo. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia Lagesse Tulu avuga ko ingingo yatangajwe no musi kwa mbere n'umuyobozi w'urwego nshingwabikorwa rwa OMS Patrick Amoth yerekana ko iryo shirahamwe ryerekanye uguhengama kwaryo ku vyatangajwe na Tedros Adhanom Ghebreyesus. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka batugejejeho amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje gutega amatwi radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet ni kuri wa3 radio yacu voa.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Generali Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda, hakaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, yari mu ruzinduko mu Rwanda rwamuhuje na Perezida Paul Kagame. N'uruzinduko bamwe babonye nk'ikimenyetso gishobora kuzahura umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yaganiriye na Abel Bizimana, umuyobozi wa district ya Kisoro, amubwira uko abaturage bakiriye uru rugendo. Urwo ruzinduko twarwakiriye neza, rusa rwose nk'igihe imvura igwa hashize igihe cy'izuba kirekire, kuko urabona kuva igihe imipaka ikingiwe, twebwe abaturiye Gisoro umva ko tuvuga Ikinyarwanda nangwa se icyo twita igifumbira, tukaba duhahirana turongorana kandi tubana neza n'abatuye mu Rwanda, akaba ari abavandimwe ndetse n'abatuye muri Kongo. Kubona rero twari tumaze iyi minsi yose imipaka ikinze, twagera aho tukabona imishyikirano yabayeho mu bihe byashize yarapfuye, noneho tukaba tubona family ya perezida wacu itangiye kwegera Perezida Kagame. Ubwo birimo kuduha icyizere ngo ahari noneho iyi iron curtain yari yarashyizwe hagati yacu n'abavandimwe b'Abanyarwanda igiye kuhava. Nicyo ngiye kubaza ko abaturage ba Kisoro ku ruhande rwa Uganda na Cyanika bari mu bagizweho ingaruka cyane ku bijyanye n'ubukungu. Kuba u Rwanda na Uganda bisa nk'aho biri kugenda bizura umubano biciye mu nzira ya diplomasi cyangwa se inzira y'ibiganiro, murabona bitanga icyizere kingana gute ko imipaka yakongera gufunguka? Nkurikije uko nyine perezida w'u Rwanda yavugaga, twabonye yuko haracyari ikibazo hagati y'abo batware bombi cyangwa se abayobozi bombi, ariko kuba byo byonyine umushyikirano yatangiye, twebwe biduhaye icyizere kuko nyine umuco mukeya uruta umwijima. Turabyishimiye cyane, ahubwo twe twari tuzi ngo mutware namara kuvayo nyine akabonana na perezida hari ibyo bari budutangarize, ariko ntabwo byatunejeje kuko bisa nk'aho bakiri mu mishyikirano ikomeye itatuma badutangariza road map y'uko umupaka uzakingurwa. Ariko rero ku ruhande twebwe abafumbira rwose ni nko kuba gukingura irembo riva kwa papa wawe no kwa mama wawe no ku muvandimwe. Banabikoze baba batugabanyirije ibibazo ko ukuntu twacuruzanyaga na cyane aba small and medium entrepreneurs. Ubwo urashaka kuvuga abakora ubucuruzi buciriritse, bacuruza utuntu twa make, ukabona abacuruza bari gukora agashiringi, ibyo byarapfuye. Twagezeho n'ikibazo cya COVID-19, ubwo twe twafashwe kabiri kuko mbere bakinze imipaka, nuko noneho COVID-19 nayo yongeraho gukinga intara yasigaye nko muri Kongo n'ahandi duturanye naho, tumaze iminsi nko mu gihome nangwa se mu buroboka bw'ubukungu. Ingaruka zikomeye cyane gufunga imipaka bishobora kuba byaragize aho mu karere ka Gisoro n'izihe? Kugeza ukuri, ingaruka za mbere imipaka barayikinze, batubuza kongera guhahirana, batubuza kongera kugenderana. Hari igihe wumvaga yuko umuntu wambuka umupaka yapfaga, none rero ibyo byose nizo ngaruka, kandi abari baje mu buryo bw'ikubagaho, it was so instant ngo n'abantu bari barashoye imari zabo zo gucuruza bafashe amaroni, ibyo byose byaratokomotse. Abantu bamwe bashobora kuba baragize n'ubwandu bwo gupfa, bamwe bakaba baniriyahuye kubera amadeni y'ibyo bari baragujije barimo gucuruza byahise bibora. Imyaka ducuruza imyaka yagurikaritse, ugasanga nibaguze ibyo kurya n'imbuto n'ibindi nk'ibyo, ako kanya kumva umupaka urakinzwe ibyo birahita bibora. None ibyo byatubayeho, ahubwo nyine nkamwe abanyamakuru muzizire muvugane n'abaturage baturiye ku mupaka wa Cyanika, baturiye ku mupaka wo muri Kabare ahitwa Gatuna, abari hagati mu Rukiga. Abagira ingaruka z'ibibazo bya politiki bariho, nk'abantu bagize ikibazo muri South Sudan igihe habagaho intambara, ikibazo cyabo cyagiye mu parliament no kwishyurwa barishyurwa. Ariko twebwe abacuruzi bacu bikomeye cyane, nta n'ushaka no kubivuga ngo byumve. Ukomeje ku baturage kandi ni nabo uvugira. Abaturage baho ngaho Kisoro baramutse bageze nk'amahirwe yo guhura na Perezida Museveni na Perezida Kagame, niki ubona babasaba? Abaturage ba Kisoro aho nyobora bagize ukuntu bahura n'aba batware ahantu, bababwira ngo rwose ibi bintu byabaye bitazongera kuba, kuko nta n'ahandi byari byarabaye mu mateka y'ibihugu byombi. Bakababwira yuko bagize ikindi kintu cyo bongera gupfa bazagira ibindi bakora, ariko batazongera gukinga imipaka.
zo gukingura umupaka rwose turabisabira Imana. Mu mashengesho abantu basenga muri Gisoro mu matorero yose baba basenga kugira ngo nyakubahwa perezida Yoweri Kaguta Museveni na nyakubahwa perezida Kagame basubire muri wa mushyikirano twagiranye. Abeli Bizimana, umuyobozi wa district ya Kisoro muri Uganda, ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Mwakoze. Urakoze nawe Tim Harris, ishimwe kuba washatse iyi nkuru. Ubu tujye mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyepolitiki Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Yari yakatiwe imyaka 25. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi yakurikiranye urwo rubanza. Iburanisha ryibanze ku bihano abaregwa bahawe n'urukiko rukuru. Urukiko rwahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwakoze amakosa rugabanyiriza ibihano abaregwa kubera ko bireze ibyaha cyangwa se kubera ko ari ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha. Bwanenze ko rwabakatiye ibihano byoroshye hirengagijwe uburemere bw'ibyo bakurikiranyweho. Bwasobanuye ko ibihano by'abaregwa 10 harimo Rusesabagina Paul, Nizeyimana Marc wari ufite ipeti rya koloneli mu gisirikare cya MRCD FRN n'abajenerali 2 bikwiye kuzamurwa. Abaregwa bo basaba ko byagabanurwa. Kuri Paul Rusesabagina, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko rukuru w'uko Rusesabagina Paul akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba yafungwa imyaka 25, bushimangira ko akwiye gufungwa burundu kubera uburemere bw'ibyo yakoze. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwagabanirije ibihano Paul Rusesabagina ruhereye ko yireze ibyaha. Bwavuze ko Rusesabagina yireze ibyaha ubwo yari imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ariko ko yageze imbere y'urukiko aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akabihakana. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina yaje guhinduranya imvugo ndetse akaza no kwikura mu rubanza atarisobanura kuri ibyo byaha ndetse ntiyemere ububasha bw'urukiko. Ubushinjacyaha kandi bwananenze uburyo yagabanyirijwe ibihano hagendewe ku ngingo ivuga ko ari ubwa mbere yari akurikiranyweho ibyaha. Busanga bidakwiye. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina akurikiranyweho icyaha gikomeye cyaviriyemo abantu gupfa ariyo mpamvu bamusabira gufunga ubuzima bwe bwose. Rusesabagina Paul ntacyo yasubije kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko atitabira urubanza rw'ubujurire. Uretse Rusesabagina, ubushinjacyaha bwasabiye kandi igihano cyo gufungwa burundu Nizeyimana Marco wari wahanishijwe gufungwa imyaka 20 ahamwe n'ibyaha 2 birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Nizeyimana yari akwiye guhanishwa igifungo cya burundu kuko ari cyo amategeko yateganyirizaga. Icyaha yakoze cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byateye urupfu. Nizeyimana Marco bavuga ko yemera icyaha kimwe gusa cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'ubwo urukiko rutakimuhanije. Nizeyimana Marc wari mu rukiko we yavuze ko yemera icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo za MRCD FRN bityo ko atari kwemera ibyaha atakoze. Asaba urukiko ahubwo ko rukwiye kumugabanyiriza ibihano. Abandi 2 bari abasirikare bo mu rwego rwa generali cyakora bo ngo ntibigeze baba mu mutwe wa FRN kuko wavutse baratawe muri yombi. Aba ni General Anastase Munyaneza na Felicien Nsanzubukire bemeye ko babaye mu mutwe wa FDLR Foka. Kuri Nsanzubukire, ubushinjacyaha buvuga ko ibyo aregwa hiyongeraho urutonde rwasohowe na Loni rw'abantu bayoboye imitwe y'iterabwoba. Urukiko rukuru rwabahaye ibihano by'igifungo cy'imyaka 5. Ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo. Busaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabahanisha igifungo cy'imyaka 20. Urubanza ruzakomeza kuwa 3 w'iki cyumweru. Ubushinjacyaha bukomeza kuvuga kuba bwajuririye bahawe ibihano bito. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
ibiganiro byacu birakomeje. Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yita ku burezi mu Burundi bugaragaza ko urwego rw'uburezi rukomeje kugaragaramo ibibazo by'ingutu ahanini bishingiye ku ibura ry'ibikoresho n'abarimu. Ababishinzwe bo bemeza ko ari ikibazo bakomeje gushakira umuti. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Icigwa cakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro École fondamentale mu gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere y'uko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu, uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahirwe yo kubandanya za kaminuza. Kashe Gashirahamwe nicegeye c'urongoye urwo runani rukorera mu gisagara ca Bujumbura. Mu kigo twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane. Imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye, bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu. Murazi yuko hari abavuga ngo fyonda ntahe, ibintu nk'ivyo. Baba abanyeshuri baba abavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza. Icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera, kuko abana ntibasibe kwitaho ishuri, wamenga ntaco bagiye gukorayo. Niyo washaka hariho ikindi twovuga burya kija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza, nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi, biratuma baca badohukirwa bakiga, mugabo bakiga bigura intege, ukamubona atonda kw'ishuri mugabo kumbe ntashiremwo umwete mwinshi. Ikindi ni ivyo vyo kubura ibikoresho. Ikindi nuko abana ari benshi mu mashuri. Ubushikiranganji bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo uwo mugambi w'ishure shingiro utange imbuto nziza. Umushikiranganji w'indero François Habyarimana yemeza ko izo ngorane azizi, ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke. Yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze. La détérioration des conditions d'études dans les écoles, atitituka ry'akanovera k'inyigisho, ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho, itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishure, ubukene bw'ibikoresho mu mashuri, intebe, ibitabo n'ibindi, politike yo kwimurira abigisha ahandi, itituka ry'imico, abigisha baja hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza, abigisha batabishoboye, ikena ry'uburaro ku bigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe, abigisha bakunda mu bisagara gusa, no kudahurumbira ishure shingiro n'ibindi. Izo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga, ariko leta ifadikanije n'abitaho ico gisata iriko irazitorera umuti buke buke, kuko zose ntizoviraho icarimwe. Ubwo bushikiranganji bwerekana ndetse ko izo ngorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi. Raporo y'ubwo bushikiranganji igaragaza ko abanyeshuri barenga 216 bahevye amashuri mu mwaka w'ishuri uheze, bose nabo mu gice c'ishure shingiro. Iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri ku rugero rw'ibice 14%. Aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'abavyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa kugira ngo ubumenyi bw'isononure. Abavyeyi bofasha abana gukunda ishuri, ni ku barongoye indero mu makomine ni mu ntara. Muri iyo komine arongoyemo indero canke muri iyo ntara, yokwama iminsi yose ariko ariruka arondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera. Leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze, hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka. Abanyeshuri ba mbere barangije ishuri shingiro mu mwaka w'2016. Umugambi ugitanguzwa, leta yari ifise intumbero yuko umunyeshuri azoheza amashuri 9 ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye canke kaminuza. Yamara icigwa cakozwe cerekana ko iryo hangiro ritarashikwako. Ku biharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero, abanyeshuri barenga 100
amajana 7 baraheze ishuri shingiro uko umwaka utashe. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru urakoze. Turacyari mu Burundi, mu ntara ya Gitega, komine Gitega, haravugwa ibura ry'amazi. Ababangamiwe cyane n'amashuri yisumbuye abiri afite abanyeshuri biga barara, bakoresha amazi bavomye mu migezi ku buryo batinya ko bishobora kubaviramo indwara. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Desire Hatungimana. Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika 3 uvuye hagati mu gisagara ca Gitega, n'amashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato amajana 3. Naho harimwo abana bangana uko, nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mu mwaka w'ishuri 2021 ushira 2022 ugitangura. Manirambona Adela, umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and May ryo Kwibuka, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubiramwo ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye. Ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbu w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa 9, ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga. Turafise ikibazo c'amazi, ni kuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike ca tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawe duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwankana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tize twari tuyitangura saa 9, ariko ubu twaciye tushira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twasugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twasugumwe, haba gukora mu mashuri, haba gukora aho baryama, n'abanyeshuri bayivomera. Kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twasugumwe, kuko babaza gukura uduhuzu two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa, kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera, nk'uko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri ryigisha ubuhinga. Aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanye reka ku mumota ko gatandukanye. Ni vyiza ko ukora impuzu kubera usanga bigoye nyene ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyene mu hageze n'igihe cyo kumesa uduhuzu. Umuntu afite uduhuzu dukeyi biragoye kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera tugaheza tukaza tukamesa kwa duhuzu. Muri ico gihe usanze abanyagihugu bo mikati ari benshi, usanga uriko urakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cane, ntigaheze ngo kere neza. Byoshika ugasanga kujya kuntu abantu baba bari benshi, kugurana ko abantu ugasanga ushoboye kuvoma amazi ugasanga yashoboye gucafura ugasanga ateye ingwara. Nimpa Adel akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita Sawifi cigisha ijambo ry'Imana, avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike. Amazi ngana yahari batubabwira baje kuvoma umwonga, ugasanga ntibariko bariga neza, usanga n'ingwara zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Nk'ingwara bakunda kugwara kenshi ni ingwara usanga bariko baravuga ngo bariko bararibwa, ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda. Congera kuba ikibazo ku bigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi, nk'uko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri Sawifi. Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane. Ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi, turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya, ubu bayafise agaha mugenzi we, ubutayafise agashobora kuyaronka mu ubwo buryo. Jean Claude Manirakiza arongoye ishirahamwe Regideso ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu buseruko, amenyesha ko ico kibazo c'amazi Kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye. Uwo mutegetsi w'Regideso abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo, kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko.
Desire Hatungimana urakoze kutugezaho iyi nkuru. Ijwi rya Amerika ryateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, akaba ari nayo dusorejeho ibiganiro byacu by'aka kanya. Ndashimira rero mwe mwese twari kumwe. Ku buhanga bw'ibyuma hari Dieudonné Cyubahiro afatanije na Engineer Chang. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimiye rero kuba mwabanye natwe kandi tubifuriza kugira ibihe byiza, amahoro kuri mwese aho muherereye hose.